Itangazo. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iramenyesha ko hibonekeza ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu mu Burundi mu bijanye n'amasezerano hamwe n'irihwa ry'ibidandazwa canke akazi riteye kubiri n'itegeko ry'ibanki ya Repubulika y'u Burundi rigenga ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu mu Burundi. Iyo ngendo iciye kubiri n'amategeko yerekeye cane amasezerano yo gukotesha inzu, amasezerano ajanye n'ibikorwa, irihwa ry'amafaranga y'ishuri n'iry'ibidandazwa. Abakoresha ayo mafaranga mvamakungu muri ubwo buryo butemewe bariha mu ntoke canke bakayacisha ku makonti ya bene ibidandazwa canke y'abakoreye akazi baba mu Burundi. Kubw'ivyo, Ibanki ya Repubulika y'u Burundi isubiye kwibutsa abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi ibi bikurikira: ifaranga ryemewe n'amategeko gukoreshwa mu gihugu cy'u Burundi ni faranga ry'u Burundi gusa, bita BIF mu mfunyafunyo y'igifaransa. Ibikorwa hamwe n'amasezerano vyerekeye amafaranga bibera mu Burundi bijanye n'ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorerwa mu Burundi bishigwa mu ngiro mu mafaranga y'amarundi. Amashirahamwe yo gutwara abantu n'ibintu mu ndege, ibigo vy'ingenzi, amashirahamwe mpuzamakungu yo kunguruza abantu n'ibintu, ibivuko, ikibuga c'indege, abajejwe imbibe n'abanyamahanga, hamwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe gutoza amakori n'amatagisi barashobora kurihisha no kurihwa ibikorwa vyabo mu mafaranga mvamakungu ku banyamahanga bataba mu Burundi. Ariko rero birabujijwe kurihisha mu mafaranga mvamakungu ababa mu Burundi. Ingurane canke ingwati zitangwa mu mafaranga mvamakungu zirabujijwe ku Barundi n'abanyamahanga baba mu Burundi, kiretse hatanzwe uruhusha rw'Ibanki ya Repubulika y'u Burundi. Naho nyene izo ngurane zitegerezwa kuba zigenewe kuriha ibidandazwa biva hanze y'igihugu. Uburenganzira ababa mu Burundi bafise bwo kuguruza amakonte mu mafaranga mvamakungu ntibubarekurira kugiriranira amasezerano n'ababa mu gihugu yo kuriha ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorewe mu Burundi mu mafaranga mvamakungu. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iribukije abantu bose batubahiriza izo ngingo ko bazohanwa hisunzwe amabwirizwa n'amategeko y'u Burundi. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iboneyeho akaryo ko gutanga umuco ku ngingo ya 18 ku gace ka 3 y'itegeko rigenga ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu mu Burundi. Kavuga ko bidakenewe gusaba uruhusha
ku rudandazwa rukorerwa ku mbibe z'u Burundi. Urudandazwa rukorerwa ku mbibe z'u Burundi ni urudandazwa rw'umubano mwiza rukorwa n'abanyagihugu begereye imbibe z'u Burundi, rwerekeye ibidandazwa bifise agaciro kari munsi y'amadolari y'abanyamerika 3,000 ku miti n'ibifungurwa n'5,000 y'amadolari y'abanyamerika ku bindi bidandazwa imbere y'uko bipakirwa iyo biva. Bigiriwe i Bujumbura igenekerezo rya 9 Mukakaro 2021 n'umuyobozi w'ibanki ya Repubulika y'u Burundi Jean Ciza. Inyuma y'iri tangazo rihejeje gusomwa na Bizimana Diane Joseline asanzwe ajejwe ibyo kumenyesha amakuru mu banki y'igihugu BRB, Prosper Ngendanganya nawe umuyobozi ajejwe kugendereza muri iyo banki nyene yavuye yishura ku bibazo bitari bike by'amenyesha amakuru. Reka rero tumwumvirize hari mu kiganiro ibanki BRB yahaye abamenyesha makuru. Mwabajije wa mbere yabajije ati BRB yuko igize icishikirije kugira ngo igabishe abene gihugu mwikoreshwa ry'amafaranga mva makungu aha aye mu Burundi, none abakora amakosa novuga BRB ibafata gute? Novuga yuko hari abajejwe novuga amashira hamwe asanzwe afitiye uruhusha rwo kuguruza amakonte kugira ngo abantu bashe gukoresha amafaranga mva makungu. Ayo mashira hamwe arafise amategeko agenga ayo mashira hamwe, kandi hakaba ariho n'amategeko ahana abashobora kuba bakoze amakosa kuvyerekeye ayo mashira hamwe. Rero hariho abandi novuga bakora novuga ko bigenga ari nk'amashira hamwe asanzwe ngaha mu gihugu, aho bavuze nk'amashira hamwe novuga agira amashure canke amashami ajejwe ivy'ingenzi, usanga ahanini akora amakosa, ugasanga amasezerano bagibwiranira n'abantu babituye hariho ibintu bitubahiriza amategeko. Ni naho ngaha aye uretse yuko ari amategeko ahana amashira hamwe twagombye kugabisha abene gihugu kugira ngo ntibarenganywe, bamenye neza yuko hariho amategeko agenga ngo yokoresho y'amafaranga mva makungu, ku buryo n'uwo mwene gihugu vyitwa yuko ashobora kuba anenganijwe, ashobora kubwira abo bantu neza yuko ivyo bintu bitemewe. Ariko kuvyerekeye amashira hamwe hariho amategeko abahana. Aho oye ni kuri ico kibazo ca mbere. Mwavuze yuko ngo kubera ibahe nkuru y'igihugu igizishikirije gukoresha y'amafaranga mva makungu, ayo mafaranga yarasanzwe ariko arakoreshwa mu gihugu, izoyegeranya gute? Sinavuze yuko aya mafaranga mva makungu aha aye adakoreshwa, twavuze yuko afise uko agenewe gukoreshwa, na cane cane yuko agenewe gukoreshwa kugira ngo nko kuntu abantu bakuri ibidandazwa hanze, mugabo ntiyemeye gukoreshwa ngaha mu Burundi, ko ngaha mu Burundi amafaranga yemerewe gukoreshwa n'amafaranga y'amarundi gusa. Rero sikuvuga ngo BRB ngo yegeranye, ni kuvuga yuko BRB itunganye kuntu ayo mafaranga mva makungu yokoreshwa hisunze amategeko yashizweho nayo. Ni naho twagombye kugabisha rero abene gihugu no munsi. Hariho uwundi ya Pacifique wa journali wacu yasabye yuko donc twomoha umuco kuvyerekeye ikoreshwa ry'abantu buguruje amakonte mu mashira hamwe ajeje udandaza amafaranga. Bivugwa neza mu itegeko, bivugwa neza yuko ari umwene gihugu umuntu, simvuza amashira hamwe kuko ku mashira hamwe ntivyemewe. Amashira hamwe biremewe, mugabo ntashobora kugira amarotre. Hajya bavuga ati ngiye kubikura, mugabo ari umuntu afise ikonte yiwe, ari jewe canke mwebwe, ukaronka amafaranga mva makungu avuye hanze, urashobora kuyarutira. Hama hajya tuvuga mu itegeko ati
ushobora kuyakoresha uko mu mwidegemvyo niko byanditse mu itegeko mugabo umenye neza yuko amafaranga mva makungu muronse sayo gukoresha ngaha mu Burundi ni kugira ngo muyakoreshe kuvyerekeye ivyo mushobora kukenera bivuye hanze ni kuvuga yuko amafaranga naho uvuga ati ngo urayarotiye ntugenda ngo ugure ibidandazwa canke umuvuga ati ngo mugiye ngo kuriha amashure ngo muyarihe mu mafaranga mva makungu ni kugira ngo mushobore kukura ibintu bivuye hanze mushobore kubikoresha. Hari ikindi kibazo cyane macavuze ngo ayo mashure hari amashure ari ngaha mu Burundi usanga hanini agengwa n'amategeko yo hanze. Ahanini amashure ngaha yose mu Burundi ari mu Burundi mukurihisha arihisha mu marundi. Ntikibuza yuko bijanye nuko ayo mashuri yitunganije asaba impusha banki nkuru y'igihugu kugira ngo turabe neza yuko hariho uruhande rumwe bavuga ati aye mahera dusavye yerekeye iri shure nayo kugira ngo dukoreshe ibi nibi tuba dukeneye hanze ku buryo novuga ari nk'umuvyeyi akeneye nko kuriha iyo minervare uwo mwana adasabwa kurihishwa mu mafaranga mva makungu ariko iryo shure rikerekana neza yuko ayo mafaranga agomba kurihishwa amafaranga mva makungu atagenewe kurihishwa ngaha mu Burundi ariko ari ibintu nkenegwa biva hanze. Aho rero donc no gerageza gutomora mvuga yuko amashure yose ari abarundi canke ayagengwa n'amategeko y'ibindi bihugu yose ateza kurihisha mu marundi.